Ego murakoze cyane. Kuri uyu munsi wa gatandatu nk'uko bisanzwe twazindukiye mu bikorwa rusangi by'isuku n'isukura. Ibikorwa rusangi by'uno munsi murabona ko twabikoreye ngaha muri quartier Rakiro iri muri komine Mukaza. Twebwe rero mu ntunganyo zacu dusaba yuko abantu bose bakorera mu makaritiye iwabo kugira ngo ntiduhore dusanga turiko dukorera ahantu hamwe hanyuma dusange hari n'ahandi batariko barakora. Nicyo gituma dusaba abantu bose ko bakorera mu makaritiye basanzwe babamwo. Basanzwe babamwo kuko iyo tugiye gukorera hamwe komine yose bagira ibikorwa rusangi, twese tugahamagarira komine yose kuja hamwe, tukadusanga hariko hakora bake abandi nabo bahagaze kubera tuba benshi cyane. Tubafashe amaboko abantu bose buri wa gatandatu bokorera mu makaritiye iwabo, hanyuma amakaritiye yose agasukurwa ku rugero rumwe. Uyu munsi rero ku rwego rwa komine twakoreye ngaha muri quartier Rakiro. Quartier Rakiro mubona harimo n'inyubakwa isanzwe ari ya Ministere ya Education Nationale. Twaje kuhagira isuku kuko tumaze iminsi dusaba yuko abahajejwe bohagirira isuku, mugabo tubona ntibikorwa. Tubonye bidakorwa rero twavuze tuti reka tugende tubikore kugira ngo nabo babonereho akarorero, kugira mwabyiboneye by'ukuri hari ahantu hateye isoni cyane. Twebwe rero dusabye abantu ko noneho twe tubibasaba, ni itegeko ry'igihugu, ni itegeko rya nyen'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Tuhimiriza minsi yose buri munsi ko abantu bose bogira isuku n'isukura aho baba, ku byambagwa byabo n'aho bakorera. Iyo rero tubonye ko hariho abantu duhimiriza bagashiramwo ubugaba, turaheza tukahashika tukahikorera. Uno munsi murabona ko twazananye n'ingabo, turi kumwe n'abasirikare batari bake, turi kumwe n'abapolisi batari bake, n'abakozi ba komine Mukaza n'abenegihugu basanzwe baba muri quartier Rakiro. Ntitwasize inyuma gishasha, ntitwasize inyuma abanyororo. Aha turi kumwe n'abanyororo, turafise abanyororo benshi bafatwa, bamwe bariko baradandariza mw'ibarabara, abandi bagenda barasabiriza mw'ibarabara, kandi ugasanga by'ukuri n'abantu bakomeye, abantu bogira ico bamariye igihugu mugabo ntibashake gukora. Ubu rero twarafashe ingingo ko abo banyororo bose bareka kumenyera yuko ari ukuja kwicara mu gasho babazanira ibyo bafungura bicaye, bamenyere ko tuzoza turabakoresha ibi bikorwa by'isuku n'isukura. Mwabonye ko bakoze ibitari bike kandi n'abantu bakomeye kandi bafite amaboko. By'ukuri dushaka ko ako gatima ko kwiyumvira ko bobaho basega kandi bakomeye kabavamwo. Reka rero bareke kuza baricara mu busho gusa, ahubwo twe turabakoresha baze barakora, bafashe mu iterambere, bafashe mu isuku n'isukura. Aho dufite n'abandi bafashwe usanga bafite ibyaha bitandukanye kandi ari abantu bakomeye bameze neza bashobora kugira icyo bamariye igihugu. Twebwe rero nicyo gituma mubona twabazanye
babazanye bakoze ibikorwa rusange kandi by'ukuri bakoze ibitari bike badufashije. Rero ibi ntibigiye guhagarara, tuzobandanya bumve ko ako gatima ko bavamwo bakamenya ko nabo ari abarundi mu bandi kandi bategerezwa kugira ingufu mu iterambere ry'igihugu, hanyuma bamenye ko bagiye mu gashaka kuja kwicara, ahubwo tuzoza turabazana dukora badufasha mu bikorwa rusange, mu bikorwa by'isuku n'isukura. Turahamagarira abarundi bose, turahamagarira abenegihugu bose bo muri komine Mukaza ko kwitwararika by'ukuri isuku n'isukura aho baba, aho bakorera, eka no mu byambarwa. Isuku n'isukura ni ineza yacu, ni ineza yacu. Murabona izi ndwara z'ibyaduka, izi ndwara abantu bagwara kubera isuku rike, ni twebwe nyene bo kuzirwanya, ni twebwe nyene bo kuzirwanya tukazituza. Turahamagarira n'abasanzwe bajejwe inyubako za leta by'ukuri kwitwararika amazu bakoreramwo. Inyubako za leta zibungabungwa na twebwe nyene, kuko leta ni twebwe nyene, leta ni uwo ari we wese. Nico gituma ivyo vya leta ariko duhamagarirwa kubibungabunga no kuvyitaho. Naho bovuga ngo uburyo ntiburaboneka uko biri kose, ababa bayikoreramwo bobo n'imiburiburi barashobora kugira isuku ry'ibanze, ibindi bigakurikira. Rero turahamagarira cane abantu bose kwitwararika isuku n'isukura. Mwarabonye ko ba nyakubahwa abashikiranganji 4 bahagurutse bakava mu biro, tukirirwa turahimiriza abantu, mbere abagararije n'ibihano bakabironka. N'ubu nyene ntibyahagaze, hariho abantu baba bazi bavuga ngo burya n'umuvuduko ngo rindira gatoyi ngo bijya byose bisohera ngo n'umuvuduko ngo bazoca bahagarika. Ni ukuri nobahumuriza nkabamenyesha ko tutazohagarika, nta muvuduko twagize, ni ibikorwa bya misi yose kandi tuzobibandanya. Banyakubahwa abashikiranganji mwarabonye ko n'abagararije babashiriyeko amagufuri, n'ubu ntibyahagaze. Na twebwe ahanyene amagufuri twaje tuyazanye, hariho benshi dufite bagararije kandi n'ubu nyene tuza gushirako amagufuri ku nyubako zabo aho bakorera. Rero nagira nkengurukire abantu bose twazindukanye muri kino gikorwa, ndabashimira kwihangana kwanyu, ndabashimira ku bikorwa byose mwakoreye hano, kandi ndabahamagarira na ntaryo kwava mwitabira ibikorwa rusange. Ibikorwa rusange ni ibyacu, bifasha twebwe, bifasha amakaritiye yacu, bifasha komine yacu, bifasha intara yacu, bigashikira bigafasha igihugu cyacu, kugira ngo by'ukuri tuzoshike muri ya mbona kazoza y'ibihumbi 2040, igihugu cyifashe 2060, igihugu giteye imbere. Kandi kugira ngo tubishikire twese tubifitemo uruhara. Rero mpamagarira umuntu wese kumva ko abifitemo uruhara by'ukuri, yumve ko yobigiraguriwe. Turafise abajejwe umutekano wo mu bituro by'amabisi, tubahamagarire ko boraba neza umuntu yaje yiyambariye agakositimu aje muri bisi, ntance ahura n'uwundi yambaye impuzu ziteka ibyondo, kandi bategerezwa kuza bose basa neza. Uwo muntu atazoba afise isuku n'isukura, atazoba yambaye ibyambarwa bimeze neza, nawe nyene bazobanze bamukebure. Murakoze, Imana ibaheze.